Mfise akanyamuneza ntangere no munsi kubona dusubiye guhura kandi duhurira ku ijambo ryiza rijanye n'iterambere ry'igihugu cacu. Mu minsi heze twagiye ku isoko ry'umuyaga nkuba hari kuri Jiji Murembwe, tuvayo dusubira kuri Ruvyironza hariya mu ntara ya Gitega. None uno munsi tuje kwihwaniro ry'iyo miyaga nkuba, none n'akanyamuneza cane dushimira Imana mushobora vyose yo yashoboye gushikana kuri uyu mugambi. Ni Imana yo gushimirwa kuko turavye mu 2020 twari tukiri ku muyaga nkuba utangana na megawate na 50. None ubu tugeze ku megawate 170 arenga ko gatoya. Bisigura yuko rero turiko turakura. Hamwe twoguma kuri uyu muvuduko biraboneka neza ko mu myaka mikeyi tuzoba dushobora kurangura imigambi yose atanzitizi. Umuyaga nkuba murabizi ni nk'amaraso mu muntu. Umuyaga nkuba mu gihugu ni nk'amaraso mu muntu, kuko niho vyose biva. Igihugu kugira gitera imbere gikeneye guhingura itunga kama Imana yaturemeye. Iryo tunga kama rero harimwo ubutare, harimwo guhingura ibivuye mu burimyi n'ubworozi, harimwo ubuhinga ngurukana bumenyi, harimwo igisata c'ingenzi, kuko ntiwokwakira ingenzi nawe mw'ihoteli itakamwe amatara. Ivyo vyose murumva yuko niwo muzi w'iterambere. None turahimbawe ko umuyaga nkuba uguma wongerekana. Uwo muyaga nkuba wongerekana kandi uje guha icizere abamaze gufata inzira yo guhingura iryo tunga kama, cyane cyane ugwaruka rufise uduhinguriro tumwe duto duto mu ntara zitandukanye, mu makomine atandukanye. Turavye aho tugejeje turizeye neza yuko uwo mwaka uzohera ata komine nimwe idafise umuyaga nkuba. Ahantu hose hari ibigwati ko utegeza kubona hari umuyaga nkuba. Nico gituma nashaka gukeza ubushikiranganji bubijejwe na cane cane ishirahamwe Regidezo kuvyo iri kwirakora bituma abenegihugu bashikirwa n'umuyaga nkuba. Twari tumaze iminsi abenshi bijiriwe, nagira ku izina rya Regidezo ndabasaba imbabazi ko twabaruhishije, muga murabona ko butari ubukene bw'umuyaga nkuba, twariko turabitunganya. None hari uwibaruka dateye igise, igise cari catwese. Ubu rero ni umunsi w'umwizero yuko icikagurika ry'umuriro rigiye kugabanuka, kandi turavyizeye naho ivyuma bidasezerana. Aha dufise ivyuma bigezweho, twibaza neza yuko bizotugora gakeyi. Turasubiye kandi gushimira iryo shirahamwe, kuko aho duca hose murabona ko bariko barashinga bashiraho intsinga z'amatara zigenda kuri ivyo bigwati. Uburundi kandi bwaramaze bwugururira abikorera ivyabo mu bijanye n'umuyaga nkuba, baba abashaka kuwukwiragiza hirya no hino mu bigwati, baba ndetse n'abashaka kugira imiyaga nkuba. Ubu itegeko rishasha ryarugururiye abagwizatunga. Turakengurukira abamaze kuja muri uwo mugambi. Aho duheruka kugurura umuyaga nkuba ku Ruvyironza, uwo ni umuyaga nkuba urugomero rwubatswe n'abagwizatunga. Turazi yuko bariko barubaka n'urugira kabiri. Hanyuma kandi turazi yuko no kuri Kirasa hari abagwizatunga bariko barubaka ingomero z'umuyaga nkuba. Tukaba rero duhamagariye n'abandi bagwizatunga kuza muri ico gisata
kugira ngo tugiteze imbere vy'ukuri. Ariko rero duhamagarire n'abandi bagwiza tunga uwo muyaga nkuba so gupfisha ubusa. Gushika ubu umuyobozi mukuru wa Regidezo yamaze kutubwira yuko muri uwo muyaga nkuba ungana ni megawate 170 yuko gushika ubu abariko barakora bafise umuyaga nkuba bamaze gusaba gusa megawate 100. Nukuvuga turacafise megawate 70 zicaye. Abagwitsa atunga rero va hasi. Uwurima uworora tugira amafromageri, tugira amareteri, tugire insyo zisya neza ibigori, bihingura umuceri, duhingure ivyo turiko turirimira. Ndetse rero nagira ntere n'intege kandi ugwaruka twaramaze kubereka yuko kugira utera imbere uhingura itunga rusange. Ubu twashitse mu gisata c'ubutare. Igisata c'ubutare rero dusabe ugwaruka ruje ku kivi kugira ngo ubwo butare dutangure kwiyumvira ingene tuzobuhingurira ngaha. Turafise ubutare bw'icuma ngaha, dushaka kugira ya mahinguriro yo kugira icuma gikorerwe ngaha. Turafise ubutare bwa cuivre za cobalt, dukeneye yuko tugira amahinguriro ngaha nyene. Turafise ubutare bw'inzahabu ntidushobora kubwimba tudakoresheje amamashini. Ivyo byose bisaba umuyaga nkuba. None rero ko tuwufise ntitugume tuwurabaraba gusa. Nongere rero mperaheze nsaba ishirahamwe Regidezo gukora ingufu zose zishoboka kugira ngo abene gihugu bakeneye umuyaga nkuba bawuronke. Mwebwe rero namwe bene gihugu ico ndabasaba ni kimwe, no kwama muri kanuye, kuko umwasi arashobora kudusamburira uwo muyaga nkuba. No kwama mureretse ivyiza uko biza, ahubwo abariho muca mukomeza umutekano, kuko umwasi ivyo vyiza twebwe bimeze neza nawe ntibimunezera. Rero turikanure kandi dutangure gusirimuka. Hari aho nabonye umuntu agiye gusaba konteri afise inzu y'ibiti ngo no kwisakaje amabati. Dusirimuke, ndagira sabe abarundi bose dutangure gusirimuka, twubake utuzu twiza kandi tuve mu mwonga, twubake ku mabarabara kugira ngo amatara ashobore kudushikira n'ingoga. Abubaka mu kajagari, nimwe baka mu kajagari bizogorana ko amatara bashikira. Mutangure kumenya yuko muriko murubaka ibarabara muri siga kugira ngo umuhora w'umuyaga nkuba uronke aho uca n'umuhora w'amazi, ntagira abasubira kubaka mu kajagari. Dusirimuke rero kuko murumva ko igisirimu kiriko kiraza, ubu ibintu bitera bihinduka. Ntitwaguma rero turi mu rufuri kandi twamaze kuba abasirimu. None rero dusaba Imana mushobora vyose igume ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu kandi igume ihezagira abarundi n'Uburundi. Murakoze, Imana ibahezagira.